Yes, reka nangire mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana Nyagasani. Mwe mwese mubana natwe 5/5, mwe mwese mwakoze subscribe kuri Top TV channel. Mbifuriza gukomeza kugubwa neza, mbifuriza gukomeza mu guhaha mu karonka mu byo murimo bya buri munsi. Ariko nanone nibutsa mwe mwese mutari mwakora subscribe, kari ukunyaruka aho hepfo magambo atukura mugakora subscribe, maze mukajya mwibanira natwe 5/5 tugakomeza kugenda twagura umuryango wacu. Twibuse rero inkuru tugiye kubagezaho, ngira ngo nkuko mwamaze kubibona kuri titre y'inkuru iragira iti: Perezida wa Repubulika Paul Kagame wagiriye uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi basuye abaturage bo mu gace ka Kibati bagizweho ingaruka n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Saa 7:15 zo kuri wa gatandatu nibwo Perezida Paul Kagame yarageze ku mupaka wa Rakonishe yakirwa na mugenzi we Tshisekedi. Ni nyuma y'umunsi umwe Tshisekedi nawe asuye u Rwanda, bombi bagasura ibikorwa remezo bitandukanye byangijwe n'imitingito mu karere ka Rubavu. Perezida Kagame akigera i Goma we na Tshisekedi bahize binjira mu modoka bajya kuzenguruka umujyi wa Goma bareba bimwe mu bice byangijwe n'ikirunga cya Nyiragongo cyarutse tariki 22 Gicurasi 2021. Kamwe mu duce aba bakuru b'ibihugu byombi basuye ni aka Kibati kari mu majyaruguru y'umujyi wa Goma, kagizweho ingaruka zikomeye cyane n'iruka rya Nyiragongo ryabaye mu kwezi gushize. Perezida Kagame ubwo yari kumwe na Tshisekedi mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko kimwe mu byari byamujyanye muri RDC harimo kwihanganisha abaturage bagizweho ingaruka n'iruka rya Nyiragongo. Ati: mbere na mbere ndashimira cyane Perezida kubwo kumpaye amahirwe nge n'itsinda ryanjye ndetse n'abanyarwanda yo gushobora kuba hano kugira ngo twifatanye namwe. Ni amahirwe y'ubufatanye bukomeye busanzwe hagati y'ibihugu byacu byombi, ariko nanone nyakubahwa Perezida n'abaturage ba RDC by'umwihariko abaturage b'Igoma biri mu rwego rwo kubihanganisha kubw'abatakaje ubuzima mu gihe cy'iruka ry'ikirunga riherutse, ndetse tunifatanyije n'abavuye mu byabo ndetse n'abagizweho ingaruka mu buryo butandukanye n'iriruka ry'ikirunga. Perezida Kagame yunzemo ko yishimiye gusura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, anashimira mugenzi we Tshisekedi kuba nawe yarasuye u Rwanda ejo hashize. Yavuze ko kuba we na Tshisekedi basuranye ari itangiriro ry'umubano n'ubufatanye bombi bateganya kugirana mu nzego zitandukanye ku bw'inyungu z'ibihugu byombi. Ngaho nguko rero Perezida Paul Kagame nawe yanyarukiye mu gihugu cy'abaturanyi asura mugenzi we, aho bagenda bihanganisha ndetse bagenda basura bimwe mu bice byagizweho ingaruka, ndetse bagenda bakomeza kwihanganisha abaturage bavuye mu byabo cyangwa se imiryango yabuze ababo bitewe n'iki kirunga cya Nyiragongo. Ngira ngo ibi rero ni ikimenyetso cyiza cyane cy'ibihugu byombi uko ari bibiri, ikimenyetso cy'ubufatanye kandi ikimenyetso cy'inzira igiye gutangirwa y'amahoro ndetse n'ubusurane ndetse n'urukundo kuri ibi bihugu byombi. Ibi bivuze iki rero? Ibi bivuze yuko aba batishimira intambwe nziza u Rwanda rugeraho batari buze kwishima, ahubwo amenyo arashirira mu nda aho bukera. Ngenda garuka mu kanya nkomeza kugenda nkugezaho amakuru agiye atandukanye. Wowe icyo ngusaba no kubana natwe 5/5, kora subscribe. Ngenda garuka mu kanya. Miriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edrwe mu basuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu y'aka kanya. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda amaze gusoza uruzinduko yagiriye mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi. Mu byo baganiriye harimo n'ikibazo cy'umutekano.
The state of emergency really in itself is a message that this is a serious matter that has to be dealt with. And I think he did right to do that. Uwo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ashima zimwe mu ngamba Perezida Tshisekedi yashyizeho zirimo ibihe bidasanzwe bigamije guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ahandi ikibazo cy'ibiyobyabwenge gikomeje kuba ingorabahizi mu rubyiruko mu Burundi. Izo nkuru n'izindi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda amaze gusoza uruzinduko rw'umunsi umwe yagiriye i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yagiranye ibiganiro na mugenzi we Felix Tshisekedi. Ibyo biganiro byibanza hanini ku mutekano n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Baptiste Ndabananiye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ko yatangiye inzira yo kugarura umutekano muri iki gice cya Kongo kandi kwabona ibintu bigenda neza. À un moment donné, il fallait s'arrêter. Mu gihe runaka byabaye ngombwa ko dufata umwanya tukibaza kuki ibikorwa byo guhungabanya umutekano bikomeje. Niyo mpamvu twashyizeho ibihe bidasanzwe byo gushyira abaguverineri b'abasirikare muri ziriya ntara Ituri na Kivu y'Amajyaruguru, atari ko abandi bayobozi b'abasivile tutabizeye, ntaho bihuriye rwose, ko ari ukugira ngo habeho gukurikirana iki kibazo mu buryo bukomeye kandi bukazi. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwiteguye guha Kongo umusanzu warwo ushoboka kugira ngo habeho umutekano muri iki gice cya Kongo cyashegeshwe n'umutekano muke, kandi ko nta mpamvu n'imwe kutagera kuri iyo ntego. Lack of security and peace and instability cannot be things that are going to be permanent. Kubura k'umutekano n'amahoro ntabwo ari ibintu bizahoraho mu bihugu byacu byombi, ntabwo ari ibintu tugomba kumenyera ngo tubifate nk'ubuzima busanzwe. Hari ikigomba gukorwa mu rwego rwo kubikuraho. U Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu warwo wose ushoboka mu guhangana n'icyo kibazo, kandi ibikorwa byo kugikemura byaranatangiye. Perezida Tshisekedi yanavuze ko Kongo ihagaze neza mu byerekeranye no kwinjira mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Aba bakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo banatangaje ko ibihugu bigiye gukorana kurushaho mu rwego rwo kunoza inzego z'ubucuruzi n'ubukungu zirimo ubucuruzi bwambukiranya umupaka, aho bavuze ko hagomba kujyaho ingamba zituma ubu bucuruzi bukorwa nta nkomyi. Ku munsi w'ejo Perezida Kagame yakiye mugenzi we wa Kongo, uyu munsi Perezida Tshisekedi nawe yakiye mugenzi we Kagame, urangije mu kanya urugendo yagiriraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi ry'Amerika. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 kabiri ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 kabiri ubusa 5 kabiri 9 kabiri 9 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Mu Burundi haravugwa ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku bwinshi. Abibasiwe cyane n'icyo kibazo ni urubyiruko. Abigeze gukoresha ibyo biyobyabwenge barasaba urubyiruko kubihagarika. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Atungimana uri i Kigali mu Rwanda. Ibiyobyabwenge vya cannabis na booster nivyo bikoreshwa ku bwinshi mu Burundi nkuko bishikizwa na Eric Sengiyumva, umuhuza bikorwa mu ishirahamwe ry'abahoze bakoresha ibiyayuramutwe. Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika aramenyesha uko kunywa ivyo biyobyabwenge vyifashe mu Burundi. Ikiyayuramutwe cyane bakoresha mu Burundi gikomeye, ikiyayuramutwe cyitwa cannabis. Ico ikiyayuramutwe gikoreshwa nk'ivyatsi, ikiyayuramutwe rero kira mu ntara zose mu mico yose y'igihugu. Hano ibindi biyayuramutwe bakoresha n'ikiyayuramutwe cyitwa heroin, abenshi bazi nka booster. Ico kiyayuramutwe cyose sibije gose mu gihugu bw'isi. Ikiyayuramutwe kitaramara imyaka myinshi
myinshi rwose aha mu Burundi, ariko ubu unye umurindi kiriko kiramara inganda kuko abana benshi mu mice y'igihugu ntaco bacikimarira, ntaco bakivamwo kweco kiyayuramutwe. Hama ibindi biyayuramutwe vya kokayine, ivyo navyo biyayuramutwe bikoresha abantu bafise uburyo bukomakomeye, bafise amahera menshi kuko gisanzwe kizimvye. Hama hariho n'ibindi biyayuramutwe bita amfiteramine, hakabaho n'ibindi bita amakrake. Uyu musore ari mu banyoye ibiyovyabwenge amenyesha ko bihindura umuntu gushika hataca ashobora kwimarira. Muri ico gihe ubuzima nari mbayemo bwari ubuzima bumwe buteye agahinda, buteye n'ikigongwe, yego kuko sinashobora kuronka ahantu mvuga ngo ndashobora kuba ndi stable nyene, kuko umwanya wose naba oblige yo kurondera aho nkura amafaranga yo kugira nshobore kuronka ico kiyayuramutwe nyene. Bisa nuko kiba ari ikintu kiba carakuboshe, ugaca unasanga mbere n'utwo warutunze twose uriko uratwikura ko utudandaza kugira ushobore gushikira kuri ico kintu uba wifuza. Abanywa ibiyovyabwenge si abahungu gusa, uno mwigeme aremeza ko yabinyoye kandi bigatuma atandukana n'umuryango wiwe. Ubuzima bwanje nkibifata bwari bumerewe nabi, bwari bwifashe nabi cyane, kuko vyatumye mva muhira ataco tubuze kubera kwiba muhira, mpitamwo kuja mwibarabara kugira ndonke ibiyayuramutwe. Nagira ubwescro bwinshi cyane, narasega, umva nari mbayeho nabi cyane kabisa. Iyo umuntu ahevye kunywa ivyo biyovyabwenge arahinduka agasubira kuba umuntu nk'abandi, bishikirizwa n'abo babinyoye. Ubu nyene narashoboye kuba umuntu wundi, nkasubira muri societe nyene nkabona bakambona nk'abandi bantu nyene bazima. Ubu nyene ndakora ibintu bishimwa. Ubu merewe neza, mfise amagara meza, ubu ndanezerwa cyane, muhira baramfasha, ubu bamfashe neza, ndaronka ico nifuza, ico shaka. En fait ubu ubuzima bumeze neza cyane kuri jewe, yego, kandi ndashima Imana, kandi si bose babishobora, ariko ubu uye ndashima Imana kabisa ko narabivuyemo. Abanyoye ibiyovyabwenge birashika bakabiheba. Eric Nsengiyumva aratubwira ingene bafasha abakibifata kugira bahinduke. Twe turagwiza inyigisho mu mice itandukanye, tugerageza guhura n'abo bantu, twasanga hari ahantu binyegeje kandi abantu batorosha, hama tukabereka ingaruka mbi zijanye no gukoresha ivyo biyayuramutwe, maze tukabahimiriza kubivamwo bagasubira mu miryango. Hama ikindi dukora ni uko tugerageza gushikira abantu bose basanzwe bahura n'abantu benshi kugira ngo bakomeze ikiyago mu miryango, bongere bakomeze ikiyago ahantu hahurira urwaruka rwinshi n'abandi bantu, na cyane cyane aho dushira n'inguvu ni mu miryango no mu mashuri. Aba rero banyoye ibiyayuramutwe basaba Urundi gwaruka kutegera aho biri, kuko iyo umuntu ahonjeje iba ari intango yo kubandanya kubifata, kandi kubiheba warabitanguye bica kure. Igenekerezo rya 2026 buri mwaka kuva umwaka w'1987 ishirahamwe mpuzamakungu ONU rirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariye kugwanya ikwirakwizwa ry'ibiyovyabwenge. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.